N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mudukurikira muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye kw'isi, abari ku migabane itandukanye, abari muri Amerika, abari ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya n'ino ngaha mu gihugu cacu Burundi, abari mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye ikaze. Vyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, vyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane muri politike ndetse no mu mutekano. Amakuru yacu akaza gushimikira kuri izo ngingo zitandukanye muri politike, mu mutekano, mbere no mu kibano. Amakuru ariko aravugwa muri politike nuko umukuru w'inama nshingamateka Emmanuel Sinzohagera yaraye asavye abashikirizamanza ko ingingo ibakingira ivuga ko ari erreur judiciaire bikingira canke ibafasha mu kwinyegeza inyuma yo guca iza ngondagonde igomba guhinduka. Naho umugambwe wa CNDD-FDD, inama ikoraniro kaminuza y'inararibonye muri uyo mugambwe, Padiri Niyibizi Dieudonné akaba yaraye avuze amabi yose akorwa n'abo bategetsi, abategetsi bo mu mugambwe wa CNDD-FDD, abategetsi indongozi zo muri uyu mugambwe, amabi yazo yose akaba yaciye ayashira ahabona ababwira ko mu gihe batohinduka igihugu c'u Burundi nta na hamwe bazogishikana, kuko ngo Imana itazohezagira imigambi n'ibikorwa bibi vyabo. Naho kandi mu mutekano tukaza kunyarukira mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, umusirikari wo ku rwego rw'intwazangabo afise ipeti rya kapiteni ngaha mu gihugu c'u Burundi yaraye arasiwe mu migwano hamwe n'abandi basirikari indwi, bose bakaba bapfuye. Muri rusangi hari harashwe abasirikari 63 aho bariko baragwana n'umuhari wa M23. Abo igisirikari c'u Burundi mbere n'igisirikari ca FARDC na FDLR na Wazalendo na SADC bariko baragwanira hamwe bagwanya uyu muhari wa M23, ariko haribazwa ukungene bizohera abasirikari b'u Burundi, abana b'u Burundi babandanya gushirira ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni mu gihe kandi tukiri ngaha mu mutekano turaza kubabwira ukungene abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke, mu makomine Kinanyana na Mabayi batekewe n'icoba c'uko umwanya n'umwanya intambara ishobora kwaduka, bakaba kurasana kw'abagwanyi baciye baboneka ngaho mu kibira, kandi igisirikare c'u Burundi n'igipolisi naco abasirikari sinzi bakaba babandanya kurundwa ngaho muri ivyo bice, bakaba batekewe n'icoba rero ku mwanya n'umwanya intambara ishobora kwiyadukiza ikaba yobagirako ingaruka. Ntuze uje kure mu kanya nido y'amakuru tuza tuyarambura inkuru imwimwe ukwayo. Aya makuru yacu nsubire ndabaramutse ndanabahe n'ikaze muri aya makuru. Reka tuyatangurire kuri iyi nkuru ivugwa mu mutekano, aho umusirikari w'ipeti rya kapiteni ku rwego rw'intwazangabo mu gihugu cacu c'u Burundi yaciye agandagurirwa muri Kongo mu migwano yabahuje igisirikare c'u Burundi mbere n'umuhari M23. Hakaba harasiwemwo abasoda 8 mbere
n'umusirikare w'umukapiteni afise ipeti nyine rya kapiteni ngaha mu gisirikare c'Uburundi yaraye arasiwe ngaho muri Kongo n'uwo muhari w'inyeshamba. Izo nyeshamba ngo zaraye zishe abasoda 63 aho uwo muhari wariko uragwana n'igisirikare c'Uburundi FARDC, SADC mbere na FDLR na Wazalendo bari bagavye igitero gikomakomeye cane kuri uyu muhari wa M23 bihera ubivuganye. Abasoda b'u Burundi rero ngo babandanya kugwa muri ico gihugu, vyibonekeza ko ari akamaramaza ibiriko birabera ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abatari bake bakaba basaba ko ivyo bintu bigomba guhinduka, ingingo yo kurungika abasoda muri Kongo igahagarara, mbere n'abariyo bagaca batahukanwa kuko ngo barabandanya guhonera ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ngo kandi ngo ivyo nivyo tumenya, hari abarwayo ntitumenye ukungene vyaciye bigenda, nk'uko amakuru ava ngaho muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ariko aragenda avyemeza. Ivyo vyose rero nibiriko biragenda bivugwa mu kibano muri politike, aho abanyagihugu batanguye kuvuga ko rero basaba umukuru w'igihugu guhindura iyo ngingo yo kurungika abasirikari ngaho muri Kongo. Twababwiye kandi muri politike murantunga mu mutekano niho tukiri mu ntara ya Cibitoke, komine Mabayi na Bukinanyana, abenegihugu baratekewe n'icoba, barabona ko abagwanyi umwanya n'umwanya bashobora kubagabako ibitero ngaho baherereye mu kibira. N'inyuma y'abagwanyi baciye baboneka ngaho muri ivyo bice vyo mu buraruko, kandi abasoda isinzi nabo bakaba babandanya kurungikwa ngaho muri ivyo bice vyo mu buraruko, ngo biribonekeza ko umwanya n'umwanya hashobora kubaho kurasana kw'abo bagwanyi mbere n'abo basirikari b'u Burundi baherereye muri ibi bice vyo mu buraruko. Amakuru ava ngaho mu Cibitoke na Bukinanyana akavuga ko rero abasoda b'u Burundi nabo batekewe n'icoba kuko ngo habonetseyo abagwanyi benshi. Ico tutarabasha kumenyutsa nuko boba ari abagwanyi ba Red Tabara canke abagwanyi ba FNL bivugwa ko bari ngaho mu kibira. Niba vyoba ari vyo koko, ico ngo habonetse nuko bari bambaye umwambaro utari uw'igisirikari c'u Burundi. Twababwiye ko kandi tubabwira amakuru yo muri politike. Muri politike, Patiri Niyibizi Dieudonné yaraye abwiye abanyapolitike, indongozi zo mu mugambwe wa CNDD FDD guheba amabi yose zikora, ngo ko mu gihe zibandanya gukora ayo mabi ngo ntaho bazovana igihugu, ntaho bazogishikana, ahubwo bazogishikana ahatemba, ngo naho bobandanye basenga ariko bagikora amabi, ng'intumbero igihugu cihaye kuzoshikamo kuzoba ari igihugu giteye imbere, ngo ntago bazohava bayishikamwo ngo kuko hari abazovyonona. Indongozi ngo zizonona zikarya ivy'abenegihugu, aba ntaho nikora n'abandi bato batoyi. Ivyo bikaba bizoboneka ko ntaho igihugu bazogishikana. Arasaba indongozi guheba ayo mabi kandi bakahava bashira hamwe kugira ngo batware igihugu neza, ata n'umwe abangamiye iyo migambi igihugu kiba caciye gishira mu ngiro canke gitekereza gukora. Umupatiri rero buri gihe ahora agaragara abwira abategetsi atakurya umunwa, akababwiza ukuri, naho we nta n'umwe bigaragara ko ashobora gutinya. Amakuru ava ngaho muri iyo nama koraniro kaminuza rero ngo akaba habonetsemwo bamwe
bandanya kugirana indyane, ukunyinyurana gukomakomeye cane hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi mbere na Colonel Reveriyano Ndikuriyo atwara uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Amakuru mwene nk'aya kugira ngo aze aragushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane.